muri makerera ho kanyamuneza ntikava ku bintu umuntu afise, kuko turabona ko ari abantu bafise ibintu byinshi ariko batagira kanyamuneza, batagira amahoro. Bahora bakunda kuvuga ngo hari umupfasoni ariko aragenda ari mu muduga, hanyuma ngo ariko ararengana abona umutama n'umutamakazi kandi twovuga ko ari abarushwa, bicaye bariko barasangira batamikana akajumbu impamba bari batekeye. Wayibonye ko yamosozi kuko aravye ivyabo mu rugo iwe atacu babuze, mugabo ntibironka nako kanya ko gusangira, byaramuteye umubabaro. Bikatwereka rero neza n'ubundi burero bwinshi turabona abantu bafise ibintu byinshi nabo babuze amahoro yo ku mutima, batagira akanyamuneza. Nivyo bakristo umuryango w'Imana, sangwa akanyamuneza duhabwa n'umukama wacu Yesu Kristo. Tugeze ku Dominika ya gatatu igihe cy'ubushikiro tugana umunsi mukuru wa Noel. Eklezia uyu munsi w'Imana ugira gatatu yawuhariye akanyamuneza. Akanyamuneza atari kakamwe kavuye ku bintu umuntu afite canke yizeye kuzoronka mu minsi iri imbere, ariko n'akanyamuneza gatangwa n'Imana. Mbere kenshi ntikama kaza mu bintu bihimbaye. Akanyamuneza k'umukristo akenshi mbere karanatangaje. Isomwa vy'uyu munsi biratwereka neza. Umuhanuzi Izaya aratubwira ati, ubugaragwa n'isi yagadutse nibinezerwe, intara yumye nihimbarwe, ishurike nk'amashike. Ukuvuga amashurwe y'amaroza. Mu nkuru nziza naho nyine ako kanyamuneza, iyo nkuru nziza Yohani Batista yari yiteze kubona Mesiya aza, yamushikiriye ari mu ibohero, mbere ari no mu gihe c'amadidane, mugabo amadidane yayandi ajanye no kwemera. Akanyamuneza Imana iduha kava ahantu mbere umuntu akoresha ubwenge bwiwe gusa, umenga karabaye nta kivamwo, ahari umwiheburo, amadidane. Ku bantu akenshi ukabona umenga ntibishoboka, ariko kuko ijambo ry'Imana ribitubwira ku Mana birashoboka. Umuhanuzi Izaya tubanze twibukanye yuko yashikirije iri jambo twumvise uyu munsi, arishikiriza abantu bari mu bwoba kubera intambara yari yabasugereje. Ubwami bwa Siriya buriko burigarura ibihugu bibana imbibe na Isirayeli yarimwo. Babona yuko atakazoza kariho, bari bihebuye, na ya Mana yaho ribagwanira bibaza ati mbega iyo Mana yagiye hehe ko dusugerejwe. Tukiraho nyene n'ubu ntihabuze abameze batyo, baravye ibintu bimwe bimwe babayemwo. Harabihebuye babona ko atanga isi gikunda kuboneka. Naho nyene Imana iza ikagusaba kugira akanyamuneza, naho biri uko umenga biranagoye. Aha niho rero kandi habonekera ubudasa kuwemera n'utemera, kuko uwemera naho abari mu ngorane aragira akanyamuneza. Ni muri ico gihe rero Imana yabarungikira ijambo iciye ku muhanuzi Izaya igira iti, ubugaragwa n'isi yagadutse n'ibinezerwe, intara yumye nihimbarwe, nishurike nyagushurika, nihimbarwe iririmbe mu kanyamuneza. Umuhanuzi yavuze ibintu ata muntu n'umwe yari yiteze gushikirira ico gihe. No mu bugaragwa akanyamuneza karashoboka, ubuzima burasubira gutora inzira, kandi umuntu yari yihebuye kubera Imana yamiseruka ku bantu bihebuye. Bavyumvise ingene izaburi bisamiriza neza igira iti, umukama ni waburanira abacinyizwa, agaha ivyo kurya abashonje. Umukama ni wabohora ababoshwe, umukama ni wahumura impumyi, umukama yunamura abahetamye, umukama akunda intungane, umukama yamahagarikira abakavantara, akaremesha imfuvyi n'abapfakazi, agasibanganya inzira y'ababisha. Ubugaragwa dusubiye mu mvugo ya Bibiliya bufise insiguro zitari nke. Hariho kuduhigwa no gusenga, kugira intege nke mu gusenga, canke umuntu mbere agaheba gusenga burundu. Ubugaragwa burasigura kandi uburuhe umuntu acamwo bwo ku mutima, cane cane kurambirwa no kubaho hamwe n'ababandi usanga bagira bati inyishu mbona n'ukwiyahora. Canke ubugaragwa burasigura aho hose umenga Imana ntikibaho, umenga Imana yaribagiye umuntu. Izaya afatiye nako Imana iciye ku muhanuzi Izaya igafatira ku byo barimwo, yarabaremesheje. Imana igira iti, iciye ku muhanuzi Izaya ngo abo umukama yarokoye bazohindukira,
bashiki Siyoni bishongora mu maso harangwe n'akanyamuneza kamaho urweze n'agahimbare bizo basanganira intimba n'iminiho byomoke. Imana ivyo yarabikoze kuko ntiyaga amasigara cicaro, kuko mu mwaka wa 538 imbere yuko Yesu Kristo avuka abanyisirayeli barasubiye mu gihugu cabo, barasubiye kugira akanyamuneza. Nawewe kuri uyu munsi w'Imana nta kindi Imana ikwifuriza atari uko ugira akanyamuneza kugira ngo ushobore kubaho mu mahoro. Ikibazo rero umuntu yo kwibaza, akanyamuneza umukristo, akanyamuneza kamuranga agakura hehe? Twosha kuzirikana isoko ry'akanyamuneza k'umukristo mu bintu bishika indwi. Ubwa mbere, akanyamuneza k'umukristo gakomoka ku Mana. Kugumana n'Imana nivyo bitanga akanyamuneza. Mu gitabo cy'umuhanuzi, mu gitabo cya Nehemiya kibone cy'umunani umurongo w'10 handitse ngo akanyamuneza k'umukama niko bukomezi bwanyu. Na Paulo mweranda yarabishikirije abanyafilipi igihone ca 4 mu kete yabandikiye umurongo wa 4 agira ati, ni mwami muhimbawe mu mukama. Umukristo ahimbarwa n'ukwamana n'Imana muri byose na hose mu vyakora. Ubugira kabiri, urukundo rw'Imana niryo soko ry'akanyamuneza kacu, kuko Imana yadukunda atatu tuyihaye, yaradukijije, tubeshejweho n'ikigongo cyayo. None rero niyo mu buzima bwa misi yose wibutse ko hari umuntu agukunda, urumva kugize akanyamuneza. None natwe twakunzwe n'Imana, iyo tuvyibutse tubizirikana neza, ngaho aho dukura akanyamuneza. Ubugira kabiri. Ubugira gatatu, guhura na Yezu. Uwahuye na Yezu ntiyamana umujinya canke ngo agenda araryagagura uwo bahuye wese, abanamo. Kandi akanyamuneza ko guhura na Yezu tugakura haba mu gisabisho, gusoma ijambo ry'Imana cyane cyane mu nkukanyiranda ya misa. Turabona no mu nkuru nziza abantu bahuye na Yezu bajyanye akanyamuneza kuzuye. Ni Maria Magdalena ahuye na Yezu yazutse, yagiye yuzuye akanyamuneza, aje gashikiriza abatumwa. N'abatumwa biri Emawusi, Yezu yagira baganirira ijambo ry'Imana, hanyuma maze kumanyira umukate. Yezu amaze kugenda, bakibumva akanyamuneza, nabo nyene baca bagenda bagashikiriza abandi batumwa. Kuko nabivuze nti mbere, akanyamuneza ko mu Kristo hari igihe kava mu bintu binababaje. Turabisoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa kigabane cya 5:24, aho batubwira yuko abatumwa babanje kubasambisha, barabahuragura, ariko ngo bajana ugweze kuko bari batewe iteka ryo guhogwa izina rya Yezu. Ubugira kane, aho dukura akanyamuneza ni kuri mutima mweranda we soko ry'akanyamuneza. Ubugira gatanu, akanyamuneza k'umukristo agakura mu mwizero afitiye Imana ko aritunganya ibihe naho byo biriko bigenda nabi. Ku byo twebwe tubona, Imana yo irazi ingene bitunganya. Umukristo aba afise umwizero ko ububabare, ubukene, inabi bidafise ijambo rya nyuma, ko urupfu rwatsinzwe, ko tuzozuka tugasangira akanyamuneza n'Imana. Ubugira gatandatu, no kurangura neza ishaka ry'Imana. Akumwe wa Yezu yebwira wa mugore mu nkuru nziza Yezu Kristo dushikizwa na Luka igabane ca 11 umurongo wa 28, Yezu yishe wa mugore ariko aritamaza ngo harahiriwe imbanyi yagutwaye n'amabere wose. Yamubwiye ati, hahiriwe nyabuna bumva ijambo ry'Imana kandi bakarirangura. Iyo umuntu ariko ararangura neza ibikorwa yashinzwe, imirimo yashinzwe, haba bya politike, n'urangura ngo ngo irangura ibyiwe, umuntu ariko ararangura imirimo yashinzwe akayirangura neza, biramuha akanyamuneza. Mbere no kwitangira abandi navyo nyene biratanga akanyamuneza. Mwene Siraki igabane ca 4 umurongo wa 31 niwe agira ati, birahimbaye gutanga gusumba kuronka. Ubugira indwi ariko bwa nyuma, akanyamuneza k'umukristo yategerezwa kugakura ku bwangingo ahabaye, guhera mu muryango niho hateza kuva akanyamuneza. Ariko ntivyama vyoroshe, murazi yuko abantu babanye nabi, umuntu hageze nuko ataha umenga yoba arigumiye kugira ngo kumbure uwo badahuza mu muryango asange yamaze kuryama.
abakirisu ba mbere turabona ingene bari bafise akanyamuneza kubera yuko basengera hamwe ngo bakamara iminsi n'iyindi mu ngoro y'Imana kandi bari bashize hamwe ngo bakamanyira umukati muhira bagasangira imfungurwa mu kanyamuneza. Ni igitabo cy'Abatumwa igabane cya 2 murongo 46. No mu miryango yacu mu ngo zacu ibizana akanyamuneza muhira hariho ugusengera hamwe iminsi yose, naho wari umwanya mutoyi ugusengera hamwe birazana akanyamuneza, ukuyaga mu rugo birazana akanyamuneza, gusangirira hamwe ku masaha amwe aho bishoboka navyo nyene n'isoko ry'akanyamuneza. Muri makerera aho kanyamuneza ntikava ku bintu umuntu afise, kuko turabona ko ari abantu bafise ibintu byinshi ariko batagira akanyamuneza, batagira amahoro. Bahora bakunda kuvuga ngo ari umupfasoni ariko aragenda ari mu muduga, hanyuma ngo ariko ararengana abona umutama n'umutamakazi kandi twovuga ko ari abarushwa bicaye bariko barasangira batamikana akajumbu impamba bari batekeye. Wabibonye ko yamusozi kuko aravye ivyabo mu rugo iwe atacu babuze, mugabo ntibibaronka nako kanya ko gusangira, byaramuteye umubabaro. Bikatwereka rero neza n'ubundi burero bwinshi turabona abantu bafise ibintu byinshi mugabo babuze amahoro yo ku mutima, batagira akanyamuneza. Nivyo Imana iraduha ingabirano y'akanyamuneza, ariko hariho ibintu bituma ako kanyamuneza kaducika, ari naco gituma duhamagariwe kuvyirinda. Nashoboye kurondera ibishika 9 ivyo bintu duhamagariwe kwirinda byo bitwara akanyamuneza. Ubwa mbere na mbere ni igicumuro. Ubu igicumuro kiratera agahinda, kikabuza amahoro, kikabuza akanyamuneza, kuko gitosekaza canke kikonona imigenderanire n'Imana, imigenderanire n'abavukanyi, kikabuza amahoro uko ndabivuze. Ari naco gituma duhamagariwe kwirinda gufata igicumuro nk'ibintu bisanzwe, tukirinda gukomantaza umutima, mbere kandi ntidufatane na minenerwe ibisakaramentu y'ikigongwe, kuko ari ryo ridusubiza hamwe n'Imana cyane cyane muri kino gihe turiko turitegurira umunsi mukuru wa Noel. Ugira kabiri, ikituza akanyamuneza mu buzima bwacu no kutizigira Imana. Kwizigira Imana muri byose birataka akanyamuneza, birataka akanyamuneza. Iyo umuntu atanguye kwironderera inyisha ahandi abatanguye gutakara. Naco gituma duhamagariwe kandi kugira ngo akanyamuneza nikaducike, kwirinda guhagarika umutima birenze n'ibibazo ducamo, kutagira ubwoba bwakazoza, kuko Yesu niba tubwira ati ntimwitwararike ivy'ejo, ejo haze kwimenya, umunsi wose ugorwa n'ivyawe. Matayo 6:34. Kugira gatatu, kwihebura. Kwihebura n'ikigwanisho sekibikoresha ikunda ikigutwara akanyamuneza ko kwizigira, ko umuntu yihebuye ntaba cizigiye Imana. Naco gituma duhamagariwe kandi guhindura ingene tubona ibintu. Hari abantu babona ko ibintu byose bimeze nabi, haba ku isi, haba mu Burundi, haba namba byose bimeze nabi. Ugira kane, ikintu gituma akanyamuneza kanovera ko mutima wacu gaherengetera no kudasenga. Umuntu adasenga aca yuma akagangara, akamera nka bwa bugara twumvise mu gisongo cya mbere. Ko gusenga bivuye ku mutima, atari akamenyero kwa kuyaga n'Imana, umuntu ahakura akanyamuneza. No mu buzima bwa misi yose muze murabe, iyo wicaranye n'umuntu mukamarana umwanya muyaga neza, utahanya akanyamuneza kuko mwayaze neza. None rero niyo uvuye gusenga wasenze neza, ukayaga n'Imana muvyeyi, uteza kugira akanyamuneza. Kugira gatanu, ikibuza akanyamuneza ni umwina w'ivyisi, kuko kenshi ntibitaka akanyamuneza, ahubwo hari igihe ivyo umuntu agumya avyirukangako biranagatwara. Kugira gatandatu, ibikomere vy'umutima bitarakira, inzigo, ishavu, kwiyumvira n'ababandi, ivyo ntibishobora kubana n'akanyamuneza. Ibishobora kubana n'akanyamuneza Imana idushakira. Nico gituma duhamagariwe bavukanyi kubanya agatima kanka kurekurira abandi, agatima ko kwihora, kwidogera abandi, kuko kurekura kugira ikigongo abandi bitanga akanyamuneza, umuntu akabaho mu mahoro. Hariho kandi ubwindwi, kwigunga. Umuntu yama ari wenyene yigunze ashobora akanyamuneza, kuko umuntu yahamagariwe kubana n'abandi kugira ngo ashobore kwiyumva neza. Ubw'umunani, kudashimira Imana vyama bijana mu gahinda. Kudashimira Imana, kwigeranya na naka, ukamenga Imana we yaramuhaye byose, we yarakwimye,
utabanje kuravya yaguhaye. Umuntu adashima ntashobora kubona ibyiza Imana ikora. Duhamagariwe bavukanye mu wese kwirinda kwidodomba, kunebagura abandi umwanya wose, ugasanga ari abantu dusa n'abapfungiye mu mutima nk'uko Yohani Batista yarapfunzwe. Duhamagariwe kuri uyu munsi w'akanyamuneza gufungura abantu bose twafungiye mu mutima kugira ngo tubarekure bidegemvye nabo baheze baronke akanyamuneza Imana bashakira. Mu gusozera hariho kwitiranya akanyamuneza Imana iduha no kwiryohera, kwisuka mu biryohera mubiri, rero bavuga no kwidagadura, kwiryohera. Ibyo bishobora kuzana ingaruka mbi. Mu gihe cya none dusanga mu ngo n'imiryango yacu n'imwe hari ibibazo byinshi, abantu bararushe, abatari bake bariko baca mu bugaragwa bw'umutima. Rero rwaruka ariko ranihebura baja kuronderera ubuzima ahantu menga bariko bishobora kwicumo, indwano hirya no hino nungaha hafi kwirembi wacu aha muri Kongo. Akanyamuneza k'abakristo ni igikorwa cy'ubuhanuzi kibaremesha mu kubereka ko ingorane uko ziri kose zidafise ijambo rya nyuma. Imana iraje kugurura inzira, Imana iraje uyu munsi gushira ubuzima mu bugaragwa, aho twabona umenga nta n'inyishu ishoboka, nahe nyene Imana ifatira kugira ngo itange inyishu. Akanyamuneza k'umukristo gategereza kumera nk'umuco uboneshereza abantu, kagahoza abatuntuye, kagatuma n'abandi kugira ico gisharara cyo kukarondera. Mu gusozera abavukanye kuri uyu munsi w'Imana wahariwe akanyamuneza, dusaba Umukama Yezu duha akanyamuneza kavuyiwe gashobora kurengera ibibazo ducamwo, amabohero y'imitima turimo. Yezu wenyene aya mabohero yinjiremwo, ayamurikiye n'umuco w'umutima mweranda. Akanyamuneza kacu kabera umuco abari mu mwijima, karemesha abababaye, abafite ico basavye Imana ntibarambirwe, nibabandanye biyumanganya n'ivyo mutuma Yakobo yabwiye abantu b'igihe ciwe. Ako kanyamuneza kacu kaba imponjo y'akanyamuneza katazohera, Imana iriko iradutegurira mu ijuru. Nimugimbaye kuko Umukama ari hafi. Amen. Tugire Kristo.